Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo ry'icumi na rimwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Uganda, igihugu ca Congo, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya. Mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'umutekano, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa rero gusa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibibatohoreza, hama ikabibashikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimiye umurwizatunga Adrien Ntigacika ku kuntu ariko arateza imbere igisata co gutanga ifumbire mu gihugu ca Tanzania. Mu gihe yarafashe ijambo mu nama y'ihuriro rya Afurika ku bijanye n'imfungurwa AGRF 2023 Forum sur le système alimentaire africain yariko ibera mu gihugu ca Tanzania kuri uwu wa kane w'igenekerezo ry'indwi Nyakanga 2023. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ko anezerejwe cane no kubona hari umurundi w'umurwizatunga yajanye imitahe yiwe mu gihugu ca Tanzania mu gisata co kuronsa ifumbire abarimyi. Akaba yaragize ati turanezerejwe no kuba hariho umunyamitahe w'umurundi ariwe yitwa Adrien Ntigacika yazanye imitahe aha muri Tanzania mu gisata co guhingura ifumbire. Mu gihe muri iyo nama barabiye hamwe ibijanye no guteza imbere uburimyi bukozwe ku buhinga bwa none, aho abakuru b'ibihugu bahavuye bumvikanye kurwiza umwimbu ku buryo Afurika ariyo izoza iragaburira isi yose. Evariste Ndayishimiye abona ko uruhara rw'abahinga n'abanyamitahe mu bijanye n'uburimyi ari ntangere kugira ngo Afurika izoshike kuri iryo hangiro. Ivyo hakaba bishikirije inyuma y'iminsi mike cane umushikiranganji wa mbere asohoye mu nama umuyobozi w'ihinguriro FOMI rikora ifumbire, kubera yarabuze inyishu ijanye n'igihe iryo hinguriro rizoba ryahejeje gutanga ifumbire n'ishwagara mu gihugu cose. Bamwe bagatangazwa n'ukuntu iryo hinguriro ritanga ifumbire rikwiye mu mahanga ariko mu Burundi ntiriboneke nk'uko vyategerezwa. Ariko abahinga mu bijanye no guhingura ifumbire bagasigura ko kuba ivyo bakoramwo ifumbire biva hafi ya Tanzania ari kimwe mu bituma iyo fumbire idapfa gukenayo. Hermenegilde Manyange asanzwe ari icegera c'umuyobozi wa FOMI akaba yarasiguriye umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ko imvo ituma iryo hinguriro ridakora neza harimwo ikibazo c'ikena ry'amahera y'agaciro, ivyuma bipfa, pièce de rechange, icikagurika ry'umuyagankuba n'ibindi. Ese mweho mwibaza ko ari ibiki bituma ifumbire itaboneka neza hano mu gihugu cacu? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo ese ninde atwara iperereza mu ntara iwanyu? Ico ni ikibazo dusanga ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Mu ndwi iheze twarabahaye inkuru irimwo urutonde rw'abo twahora dufise ko barongoye iperereza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Intumbero yari iyo kumenya urutonde rw'ukuri. Birahambaye rwose kubamenya kubera aribo bafata iya mbere mu mabi menshi akorerwa mu ntara, na cane cane mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Uko akaba ariko Pacifique Ninahazwe avuga. Nk'uko twari tuvyipfuza, inkuru yatumye tumenya urutonde rw'ukuri rw'abo barongoye documentation mu ntara, abo bita mu mpfunyapfunyo DP, Directeur Provincial du Renseignement. Naba bakurikira rero:
mu ntara ya Bubanza ni Germain Tangishaka, mu ntara ya Bujumbura Mairie ni Elifaze Niyongabo, mu ntara ya Bujumbura Rurare ni Salvatore Horihoze, mu ntara ya Bururi ni Jovite Butoyi, mu ntara ya Cankuzo ni Venant Miburo, mu ntara ya Cibitoke ni Ahmed Nabili Sindayigaya, mu ntara ya Gitega ni Venant Ndayishimiye, mu ntara ya Karusi ni Jovine Cishahayo, mu ntara ya Kayanza ni Leonard Ngendakumana, mu ntara ya Kirundo ni Michel Ndikuriyo, mu ntara ya Makamba ni Reive Tuyishemeze, mu ntara ya Muramvya ni Posien Bigiruwuhiriwe, mu ntara ya Muyinga ni Felix Havyarimana, mu ntara ya Mwaro ni Merwa Ntunzwe n'Imana, mu ntara ya Ngozi ni Godefroid Ntirampeba, mu ntara ya Rumonge ni Regis Sibomana, mu ntara ya Rutana ni Kamatari Ntidufise irindi zina ryiwe, mu ntara ya Ruyigi hoho ni Eliyezeri Manirambona. Bakaba bagabuye mu mirwi itatu. Umurwi wa mbere ugizwe n'ibiconshoro birongoye iperereza mu ntara kuva ku butegetsi bwa Nkurunziza. Benshi bamaze kuvugwa mu mabi menshi arimwo kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza igufa abapfunzwe canke kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ivyo biconshoro bimaze guca mu ntara nyinshi, abo ni nka Jovine Cishahayo, Venant Miburo, Elifaze Niyongabo, Salvatore Horihoze, Eliyezeri Manirambona, Jovite Butoyi ndetse na Ahmed Nabili Sindayigaya. Ikindi giconshoro ca cera ni Michel Ndikuriyo yatwaye Bubanza imyaka 8, ariko we izina ryiwe ntirivurwa mu mabi nk'abo bandi. Umurwi wa kabiri ukaba ugizwe n'abagenywe ku butegetsi bwa Ndayishimiye, usanga bamaze imyaka 2 canke 3 mu mabanga. Bamwe muri bo baramaze kuvurwa mu mabi akomeye. Abo ni nka Felix Havyarimana, Merwa Ntunzwe n'Imana, Leonard Ngendakumana. Umurwi wa gatatu ugizwe n'abashasha bagenywe mu mwaka w'ibihumbi 2022 no mu mwaka w'ibihumbi 2023. Abo ni nka Regis Sibomana, Kamatari, Germain Tangishaka, Posien Bigiruwuhiriwe, Godefroid Ntirampeba, Lieve Tuyishemeze ndetse na Venant Ndayishimiye. Bamwe muri bo abanyagihugu barabashingira intahe ko ari intore. Akarorero twotanga ngaho ni Lieve Tuyishemeze y'Imakamba ndetse na Godefroid Ntirampeba Ingozi. Hari n'abashasha batanguye kuvugwa mu mabi, aho ni nka Germain Tangishaka w'Ibubanza. Tubibutse ko bano bose batwarwa na Colonel Domitien Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati, uwo benshi bita DDI. Nayo kandi Pacifique Ntazwa akaba avuga ko hari batatu badafisiye amafoto yabo. Abo ni nka Posien Bigiruwuhiriwe w'Imuramvya, Michel Ndikuriyo wo mu Kirundo ndetse na Regis Sibomana mu Rumonge. Ataboronka udufoto twabo bazotudusangize, n'uworonka irindi zina rya Kamatari araridusangize. Ni vyiza ko bamenya ko bacunzwe n'abanyagihugu nk'uko nabo bacunze abanyagihugu. Nayo mu gusozera no makuru kandi, abanyagihugu bo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo bavuga ko bahanzwe n'ikibazo co kubura amazi meza. Benshi bemeza ko bakinywa amazi yo mu rufunzo canke yo mu biyaga. Ababishoboye nabo ngo bagura ibido y'amazi meza avuye mu Kirundo canke ahandi ku mafaranga 700 canke 1000. Abanyagihugu bakaba bibutsa ko igihe umukuru w'igihugu yabagendera muri ntwarane bari bagize icizere ko bagiye kuronswa amazi meza. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yaneguye kuba amazi yatarashika muri iyo komine. Ni mu gihe yavuze ko yari yamenyeshejwe ko amazi yamaze gukwegwa n'ikigo Hamari kijejwe gukwiragiza amazi meza n'isukura mu gihugu hagati. Musitanteri w'iyo komine akaba amenyesha ko amazi ku mabombo hashobora kuboneka nka rimwe mu ndwi. Eric Twizerimana akaba avuga ko ingaruka ari uko hari n'indwara nyinshi mu banyagihugu ziturutse ku isuku rike, harimwo inzoka, gucibwamo ndetse n'izindi. Akaba asaba ko umugambi w'umukuru w'igihugu wo kubaronsa amazi meza woshirwa mu ngiro vuba nk'uko yasize abibasezeraniye.